ubwo abo mwigana bagera urabona ko bamwe bave mu icenda barakira abana bato b'abadolesa bafise nyene bari imiyabaga bafise ujambo uriko murigana wavyitwaramwo gute bagufata gute? Bo mu bisanzwe nari inkuze kuko n'umuyobozi w'ishure naramusunze imyaka, ariko kandi mu mwaka w'10 niho byangoye cyane kuko nize ahantu mvuka nigana n'abishwa abana ba bene wacu niga nije na ku buryo byambere ikibazo ariko ngeze mu wa 10 na mu wa mbere yego gukorera mu kibano birafise intambamyi sinovuga ngo ni nyinshi ariko nubwo ari nkeya n'intambamyi zihambaye. Ubwa mbere abantu basonesha impuzu ntibashaka ko impuzu bambara zimenyekana ko zasonewe mu gisagara babamo, hari abashima kuzijana ahandi kandi ibyo bikorwa nawe ubishoboye ikigira akayivana nko ngaka akayijana mu Nyeshenza kuri centre canke mu Mabayi kandi hano iyo mpuzu no yisona. Ikigira kabiri ahantu ho mu kibano nyene umuntu ashobora kuza ati ndena ngirira impuzu yakuha ngabanya mpfunguza cyangwa ndayijana ahandi ugasanga birakugora. Yetse bakunzi ba Nkirebutsi TV twasuye kubaramutsa twifuriza amahoro y'Uwiteka uhora Imana y'umushobora byose. Rero nkuko mubibona twatembereye twagiye muri commune Mugina zone Rubona umutumba Rubona agacimbiri Rubona na hare n'umubone gisagara ca Rubona no twatembereye twaje kuraba abantu baho tugira rushoye kuganira abafise ibyo bakora abafise imyuga byinshi. Rero mavu mubibona rutanga kuganira nabo mwirabire ibyiza ibikorerwa muri ako gacimbiri bita Rubona ku mutumba wa Rubona zone Rubona muri commune ya Mugina. Tubandanye rero mbona mudukurikirana kujya mukurikira byiganiro cyose hanyuma ibisigaye mu byirabire namwe mushobora kuzohava muhashika mu byibonere murabe nibyo basanzwe bahakorera. Murakoze. Yes bakunzi ba Nkirebutsi TV nkuko nabibabwiye nashikira umuntu wa mbere wo ngaha irubona nibaza ko mutama tugomba tuganire ahava babwira aho turi neza kugira ngo mu byiyumvire kuko je ndabibabwiye mushobora kwibaza ndiko nababesha ariko mutama ngaha ndazi arazi aho turi mu nkunde rero maze ndamwakira turakora mukije muzeye mahoro meze neza yego turashima Imana byo kunda kumubanza kwidondora bakaba dukurikirana ku Nkirebutsi TV yego nangorane jewe banyita niyo menya Alex umutayeri akorera hano mu gisagara c'Irubona akaba ari gikorwa maze igihe kinini nkora ndubatse ndafise umutambukanyi n'abana batandatu. Aha turi nihe? Aha turi ku mutumba bita Rubona muri zone ya Rubona nyene n'agacimbiri ni Rubona n'ubucumi ni Rubona kuko aha niho kwishikiro rya Rubona muri commune ya Mugina mu ntara ya Cibitoke iriko iraja muri ntara nshasha ya Bujumbura. Yego murakoze cyane Alex tuko turakuraba twabonye ugendana ubumuga mbega ubumuga mufise mwaburonse nubwo mwavukanye canke nubwo mwaronse mukuze? Jewe ubumuga mfise ntagarubwo navukanye kuko mugaye mu kuguru kumwe ku buryo ubumuga bwatiwe n'intambara nyene igihugu cyaciyemo ko mu iki ntambara barandashe mwivi canipfuriza nyene mu bitaro bya Prince Regent i Bujumbura. Basi nari nsanzwe ndi umunyeshure nico gihe guma kangahe nari niga mu mwaka w'10 ariko mu bisanzwe bandashe ntari kwishuri kuko nari hano ko bise ndadaye mu 1993 nabanjije ndareka ko none systeme yo mu Burundi umenga ntitomoye neza mu ico gihe rero nari ndindire ngo umutekano garuke ahubwo aho kugaruka kuri jewe byaciye bihinduka ca barandasa ubuzima bwa burahindutse canja mu buzima bw'abagenda n'ubumuga. Yego mugamaka w'10 ico gihe yari amashuri asanzwe ubu naho dukubona nk'umutayere umuntu ashona ibyo wabyize inyuma y'intambara cyangwa rusanzwe ubizi imbere yuko ucikwa ngo bumuga? Jewe mu bisanzwe ubumuga bwashikiye nsanzwe n'umutayere ariko umutayere si bwo buzima naratoranye kuzokora kuko ico gihe nyene
nari narahunze nja mu Rwanda marayo igihe, niho nigiye igitayeri ndiga gusona neza ibyo gutabura impuzu byose. Ariko mpungutse nashatse kubandanya amashuri nza kwiga kuri lycée pédagogique y'Umusenyi Ngozi, baca bica ndadaye nca ndataha. Ntashe rero byabaye ngombwa ko ndindira ngo umutekano ugaruke, mugabo ndabirindira ndiko ndakora udukorwa. Niho mu 1996 baca bandasa mu ntambara, basi ubuzima buba burahindutse, nca ndagwara mu 1999 nca ndubaka. Mbandanya nkora ako kazi ko gusona kuko wari umwuga washobora gufasha umuryango. Mugabo byarashitse mu 2015 cambanza nsubira mu ishure kugira ndabe ko noheza amashuri nyene, nca ndiga none nca nigahira ubona ko lycée yari imaze kuhaza, nca ndiga igisata ca ekonomi, nashaka ndaronka certificat kuko ndayifise, ariko sibyo nkoreramwe ivyo by'ibyo nize. Naciye mbandanya iki gitayeri kuko iki gitayeri kiramfasha mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose. Muri izi gisata ca ekonomi kandi muratubwiye yuko mwarabanje kuzana umudamu muri baruka, mwasubiye kwishura mufise abana mufise n'umugore. Yego segonderi. Yego je nasubiye muri segonderi kuko muri ancien système bwa mbere bakora biga bakageza mu 10. Nari nasubiye mu 10, mugabo wo mwaka nyine naciye nsubira mu ishuri. Byaciye ngombwa yuko baca bafatanya iyi système nshasha, kuko nakoze ko nkuru mu 10 abandi bayikora mu 9, duhurira mu mwaka wa mbere abavuye mu 10. Yego abo mwigana bagera urabona ko bamwe bavuye mu 9 barakira abana bato babadoresa bafise nyene bari imiyabaga bafise ujambo uriko murigana wavyitwara mu gute bagufata gute? Bo bisanzwe nari inkuze kuko n'umuyobozi w'ishure naramusunze imyaka, ariko kandi mu mwaka w'10 niho byangoye cyane kuko nize ahantu mvuka nigana nabishwa abana ba bene wacu niga nije na kuburyo byambere kibazo. Ariko ngeze mu wa 10 na mu wa mbere kubera bari bagiye bava hirya no hino, narabaye nk'uwisanzura. Ariko muri uko kwisanzura n'ubundi ko nari inkuze sinigeze nitwara nk'abana, niga nk'umuntu akuze nyene. Nta bintu byo gusara by'abana najamo kuko nari inkuze, kanatsinda no kwiryo shure nigako hari abana banje babiri bahiga muri segonderi nyene, muri segonderi no mu 8 bakoze nk'ikosa bamamagara umuvyeyi nawe ukacija wambaye baranyubahiriza nyene nk'umuvyeyi wambaye uniforme ukagenda gusigura abana. Naragenda nambaye uniforme baranyubahiriza. Tugaruke mu 10 arakaruvuze kantwengeje ukuntu bakubigana babishwawe baramwawe bande uri babene wacu uri mu 10 rero. Je nibaza ko wari derege ico gihe. Oya nkishika mu 10 gese nabaye derege, mugabo guhera mu wa mbere naciye mbaduwaye w'ishuri shikamejeje bagumye riduwaye imyaka 3. Yego kuko baranyubahiriza ko nari inkutse. Dusubire mu 10. Ibyigwa byarinjira ko wari umaze kugira utuntu turi complexe mu mutwe tindiko ndiga n'abana ba bene wacu n'abana biwanje bagomba banshikire, warabimenye warabitora? Bo mu bisanzwe je cyari kimpangayikishije kwari kwiga kuko narabitora kuko no mu mwaka w'10 nubwo nari maze imyaka 25 mvuye mu ishuri nahise mbo wa mbere mu gice ca mbere. Sigura yuko rero nta bintu byo gusamara nagiyemo, niga nk'uwabishaka kandi urumva nibisamaza je ntibyafata ko nari umuntu abihumuye. Ese umudamu muhira yabyifata gute mugete nsubiye ku ishuri yabyakiriye gute? Ahubwo umudamu niwe yampatiye nyene ngo nsubire ku ishuri. Yarinze nawe? Ya ntabwo yize, mugabo niwe yampatiye ngo nsubire ku ishuri hamwe na bene wacu bagiye baca mu ishuri nyene. Nibo bagumye banshomba ati nsubire mu ishuri. Ico gihe kugira baguhate gusubira mu ishuri hari ikintu byose bari bakubonamwo canke byari bivuye ku kibuga kuvuga ati subira ku ishuri bitwaza iki? Bo mu bisanzwe muri iki gihe cyacu uriko urabiraba ko waraciye ku ntebe y'ishuri ni ikintu gihambaye cyane mu buzima. Urabona ibintu byinshi ko bisaba ufise certificat ube warageze muri 9. Ibyo rero byatuma mu mbono y'akazoza bisaba yuko niba uri buri umuntu yokora umwuga yaraciye mu ishuri kugira akingire. Yego. Murize rero murahejeje muraronse certificat, mu nyuma muca murahitamo kubandanya wa mwuga wo gushona. Yego. Byagenze gute certificat nta muntu umwegeza kurondera tujya mutama ko ahejeje amashuri katumuha akazana?
canke ni wabyishaye uvuga ati no jewe by'ubuzi nashaka kumenya kugira ubumenyi reka mbandanye umwuga wanje? bo mu bisanzwe ubuzi batanga ku bantu bafite amasertifika si ubuzi bushemeye kanatsinda n'imyaka jewe iriko irigeretse urumva baramaze gupasiyona ndapasiyona ariko jewe n'ubu ndafise imigambi yo kubandanya nkaza kwiga institut niburi burya myaka 2 kaminuza nkabona kwicara neza kuko mu gihe narize institut imwe bintu byinshi biza bikenera tuse diplome nshobora kudepoza nanjye nkaronka ikindi nokora ibyo gusona yego no gusona ndavyanka kuko mu gihe n'ubu ndose nkabo nigisha urumva kwitwa ko niko ndigisha kandi nange naciye mu ishuri biba ari byiza cyane gusumba ko nobikora meze uko nyene yego umugabo gushona uriko ugerageje kuraba gushona ngahira ubona ubibona gute biragutunze cyangwa afise indi bintu ukora nibi byonyine bikureshejeho cyane? bo mu bisanzwe jewe kuko ubuzima kuva mpuye n'isanganya ryo kuraswa ntabwo nasubiye kugira ubuzima bukomeye kubyo no gukora ibindi bikorwa by'ingufu kuko mu bisanzwe n'ubu ukuguru si kuzima iyo nkoze ibikorwa by'ingufu uca kunshira muri crise rero gusona jewe ndabyemera nubwo gusonera mu kibana ahantu uvuka usanga bihura n'intambara z'ibibazo ariko kandi je ndabikora kuko birantungira umuryango mfise abana 2 biga muri superieur mu wa 3 n'ubundi ari mu 9 bose baba muri campus biga mu Cibitoke ariko kandi uyu mwuga wo gusona kuko mbona akazi karaboneka ndawukora iyo bampembye nkakora mu gitunga ibyikora mu rugo bifasha umugore mu burimyi hama nkashobora kurihira abana amashuri nkabarungikira nkabatunganyiriza ari amakambisi barimo ku buryo Jesse no byidogera mbona umenga akazi karahari hano ntangorane. Mwashe muvuga nk'intambamyi gukora mu kibano n'intambamyi mukunze guhura nazo n'inkizaye gutuna ahantu abantu bose basanzwe bakunze? Yego gukorera mu kibano birafise intambamyi sinovuga ngo ni nyinshi ariko nubwo ari nkeya n'intambamyi zihambaye. Ubwa mbere abantu basonesha impuzu ntibashaka ko impuzu bambara zimenyekana ko zasonewe mu gisagara babamo. Hari abashima kuzijana ahandi kandi ibyo bikorwa nawe ubishoboye. Ikigira akayivana nko ngaka ijana munyeshenza kuri centre canke mu mabayi kandi hano iyo mpuzu no yisona. Ikigira kabiri ahantu ho mu kibano nyene umuntu ashobora kuza ati ndena ngirira impuzu yakuha ngabanya mfunguza cyangwa ijana ahandi ugasanga birakugora. Iyi ni ntambamyi rero kandi azari ntambamyi ikomeye kuba umuntu akorera ahantu hatari umuriro. Imisi yose dukeneye gukora impuzu zikenera umuriro nda kuja mu mabaye canke munyeshenza urabona ibintu by'amatike yamwe ko bigorana amabarabara yaba byakunda imiriro ikaboneka tukaronkamo amashini y'imiriro za korone n'ibindi cyabyo mu kazi cyane ariko gukora ahantu hatari umuriro usanga bigoye nyene bigatuma inyungu umuntu aronka mu byo bikorwa iba nkeya. Mutama Alexis twabasanze ngaha wogira muri kumwe n'abantu muriko murerekera utuntu bajya abantu twabonye muri kumwe bari bande? Bariya bari abanyeshure bariko bariga usanzwe wigisha nyene ngaha? N'abanyeshure nigisha ni nk'igikorwa ca leta kuko turakora cyo gufasha kuko abanyeshuri bo ku kigo semu cy'umunyabugimbo ariko bashimye nyine kubashira ahantu hegereye kubera ariho kugira bahigire kugira nabo ntibibatwara uburyo bwinshi bariko bariga. Yego Jesse myaguha abanyeshuri bangahe? Cyo ujya nabonye 2 sinzi nabonye ne 2 cyane abandi ntibari bwashike ariko bose hamwe Jesse myamuha abanyeshuri 9 bose baza muri atelier iwawe. Yego urabona ko bamaze kuba benshi buzobagumana cyangwa uzoca barekura baje kwironderera nabone hirya no hino? Bo mu bisanzwe mu masezerano twebwe nk'abigisha tugirana n'ikigo semu twe tubaha ubumenyi hama ibizokurikirana byo kubabaho bazovyimenyera ariko mu gihe nabafise uburyo kandi kuko ndabona yuko abakiriya ari nka benshi ndashobora gukuramo nk'abangahe na cyane ko atelier iyo turiko turigisha tuzifata nk'amasosiyasiyo cyangwa nka koperative bica bituma ukorana n'abantu benshi. Yego mbega tusanze ni iwawe cyangwa panze? Aha
oya hasi ntabwo mpanze kuko iyi nzu ni ya papa niko ndakoreramo kuko amaze kubona nyine ko nabaye umuntu agendana ubumuga byabaye ngombwa yuko nk'ikibanza nkoreramo mugabo kubera nubatse kandi inzu ari iya papa bizoba ngombwa nanje ko nimenya nkarondera inzu nokoreramo ariko mu bisanzwe gushika umwanya ntago ampungabanya ngambwire ngo nibemo oya ariko agacupura mugurira ati papa aragize neza ku mpajya nzu niba gihari aracari papa arahari ariko akuze ariko papa arakuze mu bisanzwe ko nanje urabona ko ndiko ndasaza yego hari abandi muvukana ubwo ntibari bagira inzigo tijyanze ko kimwayihaye Alex wenyene kandi twese twikeneye cyane nabone barashigikiye ati vraiment muhe Alex yigendanira ubumuga je nimvira yuko kubo tuvukana nta ngorane bibateza kuko bo baragiriwe ubuntu bariga bamwe n'abaganga abandi n'abapasitoro nta mwanya wo kuza gukora kwinzu nawo basabe ati mfasha gusoma kuri papa kajya kaza kandi abibakwandikire nyene oya ibyo byo ntabyo nojamo mu bisanzwe uri umuntu w'umugabo iyo wiyemeje kuba umugabo wiyemeza kwikorera ibijyanye n'umuseruko ibyo rero bo babihisemo ngo boyinka ikaba burundu nta ngorane nobushima ariko bitabaye uko Chego ndondera niko narondera cyoteza imbere umuryango. Bakozi ba Nkirabutsi TV uri umugabo uteza gupambana kugira ushobore kurondera icyo ushobora gutungisha umuryango wawe ntabyo kwicara bw'umuzeyi yinze ngo baraguha umuryango uzoguha bisaba ko ibyo uronka ubikora mu nguvu zawe. Mutama Alex harabushobora gutera kama. Yego nkuko nyibukije musanzwe ubwa mbere no shishikariza abantu bakuze batashiwe guheza amashuri mugo bari baragerageje kwiga bakagera muri segonderi kuko gushika umwanya leta irabakira kandi impapuro z'amareintegration barazitanga kandi ikindi no babwira nuko uriko wiga ukuze wubatse barakubahiriza uriga nta bintu bigusamaza kubw'ibyo rero urashobora kwiga kumaze kuronka urupapuro ibyo kubandanya byovyo nta zindi ntambamyi bagushirako urashobora kwiga kaminuza. Hanyuma kubyo nosaba nadiyo kwa akazi k'ubutayeri nkora mu bisanzwe twese tuba dushaka kuronka umwimbu uboneka. Iyo rero ndiko ndajana impuzu mu mabayi ndajana munyeshenza hamwe byonteranya n'abakiriya ko baco numenga nabatebeye kuko raho ndazijanayo abo ndazishire nabo bakantebera kuzikora ariko hamwe nko mu gihe umuriro woboneka umuntu agakoresha imashini wiwe aha ngaha nyene bica byoroha niyo dati tubagwaye mugabo akagira wayizana byokoroha cyane kugira ngo mu gikorwa umuntu aba ari karakora ukunye ruba wakira impuzu nyinshi uronke n'uburyo bwo kubaho umuntu yisununure. Yego. Hanyuma kubakiriya nabo ni uburenganzira bw'umuntu kujana impuzu ahashaka ariko kandi turakwiye kwimenyereza no kugerageza guteza imbere abandi. Hari umunsi umwe umuntu yigeze kumbwira ngo yatumye umuntu ikintu numva aramubwira ati genda ungurire ikintu ati mugabo wubahirize la loi juive cyangwa ati loi juive ni giki yaciye ambwira ati mu bayahudi ugurira uwundi ari uko atamu yahudi wabonye. Rero kubw'ibyo twubahirije loi juive nabo abantu baha mu gasagara kibona bogerageza nabo kunteza imbere na cyane ko iyo zitabutse bazinzanira nizo zindi zose banashoboye gusona bakaza barazinzanira kugira ngo nanje nshobore gutera imbere neza ntarinze guhangayika kandi impuzu baba bajanye ahandi bashoboye kuzikora nanje. Yego. Abagendana ubumuga nabo baguma bariza amarabu. Abagendana ubumuga nabo ikintu rero biranambabaza cyane kuko dusanzwe twaragize koperative y'abagendana ubumuga hano twifashijwemo n'umugabo ari aho yitwa Aroni yacavuye iyo wo muri Pinide. Yego. Dusabwa kwimenyereza gukoresha amaboko yacu ufatiye ku bumuga bwose ufise kuko nta muntu numwe niburi indabo mwimboro y'imbere twipfuza yuko n'abajyantu bose basabiza mu isoko bogira ico bakora bakavaho bigahera kuko birateye isoni kandi biraratubabaza abagendana ubumuga iyo ubonye umuntu arikaza kurekera amaboko abantu bamwe bakaguha abandi bakakwima mu gihe woshobora kugira ikintu ukora nagitoya kuko nimba umugaye amaboko canke amaguru ariko umutwe ntumugaye umutwe ushobora gutekereza bose bakagerageza kuja mu dushira hamwe bakashobora gukora ikintu boteza imbere imiryango yabo batenze gusabiriza. Icyo nico kintu cyo tunezeza twese
abantu bagendana ubumuga. Mutama Alex mbega nk'uwo gukenera yumvise kino kiganiro muga bati shaka kuganira na Mutama Alex hari agatelefone ufise? Yego agatelefone ragafise akanimero kanje ni 67 90 23 mu France naho akanimero ni 67 90 23 23. Mutama Alex reka ndagushimire cyane mwe byimva mutima kuri umwanya washoboye kuturonsa kandi tubabarira kuba twamanje kuguhagarika ku kazi wari uriko turagukengurukiye cyane. Yego nange ndabakengurukiye kuko ushoboye kudutembera ku kazi kuko aka kamunange nizera yuko kumbure kazoshika imbere kava kugira icyo gafasha haba kubagendana ubumuga haba ku nzego zo mu ntwaro kuko zikwiye kwitwararika kugira ngo zikoroheze muri ibi bikorwa tuba turimo kuko na cyane cyane ufise ubumuga bw'amaguru urumva kugenda n'ibyo bica bikugora kugira ngo turabe yuko imigambi y'imbono ya leta nyene yuko mu 2040 Burundi cyo bari igihugu cyifashe muri 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere twese twobigira mu ruhara. Murakoze. Murakoze cyane namwe bakunze banyirebutse TV mwadukurikiranye reka tubashimire cyane aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye asigaye na mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye.